Zubimendi ngo arifuzwa na kipe yitwa Arsenal. Ni Arsenal buriya iriko nibaza niba Arsenal koko ikeneza Zubimendi equipe tunza hagati mu kibuga Declan Rice gatunga Thomas Partey ukavuse Martin Odegaard aho hafise uriya wundi ninde Mikel Merino nawe ashobora gukina nk'umukinya wo hagati mu kibuga n'ubwo kino gihe witwa Mikel Arteta mu amahengeka nk'umu nimero 9 aho kandi rega n'umwana muto azwize ya Etano ashobora kugira nimero 10 equipe twa Arsenal mu makinya rifuza koko kino gihe Martin Zubimendi arimo undabira imyaka Martin Zubimendi ndagaruka kuri style equipe ya Arsenal ikomeye cyane tubonye nko mu ino myaka 4 cyangwa 5 irangiye ino style y'abakinyi babiri bakina muri style y'abakaseri nk'uko kuntu twabonye Granit Xhaka kina na Thomas Partey. Zubimendi imyaka 26 birakunda kuko Partey karakura Partey karago arakogwa ko nibikondoka bivuze ngo Arsenal irakeneye gusubiza Thomas Partey. Twese tukibona ko akijyoshe mugabo tubona ngo eske muri projet ya kazoza equipe ya Arsenal mugabo azwi ku izina rya Thomas Partey bakirimo kandi Arsenal ikeneye abakinnyi se profile nkizi zo gukasa kuko ejo bundi mwumvise uburyo umusore azwi ku izina rya no musora azwi ya Declan Rice kuri match retour ya Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League kimwe cya kabiri gishica nyuma yaje ko amenyesha avuga ngo ndaryoyewe ndanejejwe nuko ngiye gukino ko gusubiriza naga Thomas Partey yagarutse nyuma ko atakinyira ukino gwa mbere bivaye no ko yari afite ikarata zibiri z'umuhondo birumvikana ko umugabo azwi ku izina rya Declan Rice nubwo yinjiye muri Arsenal nawe nk'umukaseri mugabo yoroherwa cyane ariko arakina muri no style akinana n'undi mukaseri ashobora kumuha liberté yo kwegera imbere akitwa nka nimero 8 ari nayo style tubona Arsenal ikirabamo nabigarutse ko Thomas Partey akina na Granit Xhaka nyuma ya Granit Xhaka na Thomas Partey Granit Xhaka aragenda tubona witwa Thomas Partey na Declan Rice nyuma yaho turiko turabona ko Arsenal bitagikunda kikina muri mediana truwa ikinisha umuwiti full n'umusisi ndetse no mudisi fata mediane ya Arsenal irimo witwa Mikel Merino Declan Rice ndetse na Martin Odegaard hari uburyo tuba tubona ari mediane mu bijyanye na recuperation hariyo liberté bima umugabo yitwa Declan Rice kuko Rice ugiye kureba umupira akina n'umukinyi mwiza wo mu recuperateur mugabo ashaka gufara equipe umupira ashaka kugira liberté na cyane mu bijyanye no kuoffensa kuja gufasha equipe kurondera ibitsina mugabo uyumvire equipe bise Merino ivise Martin Odegaard n'abakinyi umupira waburi base kuri technique gusumba ibindi Merino mu bijyanye no kurondera umupira sikirenga Martin Odegaard wowe sivyi wiwe mugabo Martin Odegaard agerageza byinshi kugira ngo equipe ibere mu meneur doje ayibere uwo artiste ashobora guteka ibintu equipe irikira yitwa Arsenal bivuze ngo Martin Odegaard akabazi ko ari kuri pressure yo gutakaza umupira akabazi ko inyuma yiwe hari Merino inyuma yabo hari Declan Rice nawe nyene ashobora kuryoherwa agasanga yaduganye baro noneho bagatakaza umupira bagasanga inyuma yabo nta mukaseri bafise kiraza kuba ari kibazo ari naco gituma bwa mbere ndabona ko Arsenal irakeneye gusubiriza umukinyi azwi ku izina rya Thomas Partey akuze ariko kandi imvune ziriko ziramuhangamira ariko kandi Arsenal irakeneye kudatakaza ino style yo gukinisha abakinyi bakasa ari babiri mugabo hari mwumwe hari Berto mugabo yitwa Declan Rice kuko uno musiri mu bakinyi muri equipe ya Arsenal ugomba kubakira ko muri mediane byanga bikunda agomba kugwa buri kimwe cyose wanashima nibirenge ibyo wewe wifuza ariko kandi Arsenal igomba gutakaza liberté y'umugabo azwi ku izina rya Martin Odegaard naco gituma ndabona ko muri equipe ya Arsenal biragoye ko umugabo yitwa Mikel Merino azohaba yitwa Zidane stable ku numero 8 hano ndabona Merino kenshi azokinishwa nka numero 10 yasubiriye witwa Martin Odegaard hano ndabona Merino kenshi azokinishwa yahengeswe ku numero 9 nkuko biriko birakogwa mu gihe novuga ngo equipe yo bitaguze umwataka ariko ni no muntu mbere yo kwagura effective kuko dufate equipe ya Arsenal no munsi ifise dufate equipe ya Arsenal yatanguje Martin Zubimendi na Declan Rice imbere yabo hari Martin Odegaard uziko kuri bande touche yawe uhindukira ugasangayo Mikel Merino ugasangayo Leandro Trossard wo mu backup wa Martinelli ugasanga Ethan Nwaneri wo mu backup wa Bukayo Saka none ukaba ufise umwataka ari busubirigwe na Kai Lucas Havertz kuko twibuke Lucas Havertz ntituramwibagira nawe nko mu bakinyi beza yagiye aragikwa ku numero 9 bikora neza mugabo aza kubagira imvune mugabo tumuzi nka numero 10 abakinyi Arsenal ikiragira benshi irikirasanga babubakiye umupira wabo ushingiye kuri technique cyane gusumba ivyo gusekana nibindi ivyo byo gusekana ni equipe Arsenal gasanga yo bituma umugabo yitwa Thomas Partey ndetse no mugabo yitwa Declan Rice none ko Partey ari karagenda ashobora kugenda nkuko Granit Xhaka yagiye ubwo
uraza kuba wizera cyane umugabo azwi ku izina rya Mikel Merino ari wazokwama complete umugabo yitwa Declan Rice. Rice ni yaduga iyo recuperation uzoyituma Merino ko Merino nawe tubona ari for offensive. Ko umugabo yitwa Jorginho agiye kubasohoka sinibaza ko azoguma muri ino equipe ya Arsenal nubwo yo nahaguma no mu bagabo bamaze kuba invisible muri equipe ya Arsenal itagikonta ko cyane. Peut-être akiyari kubera yibaniye neza no mumenyereza azwi izina rya Michael Arteta sino singibona kazoza ko umugabo yitwa Jorginho hagati mu kibuga kuri kurane kwa equipe ya Arsenal. Rero iyi ni element yo guta nutaronka Martin Zubimendi ugomba kwisangura equipe ya Arsenal. Harande uko twese tubona ko equipe ikene mu attack ariko equipe irakene umukasere mwiza ashobora gukina muri style y'abakasere babiri a complete umugabo yitwa Declan Rice. Nivyo bino equipe ya Arsenal kirabamwe bikagira réussite gusumba kubona equipe ya Arsenal kirakina mu mukenyuro w'abakinyi novuga ngo bakina bitwa kari batatu mu kibuga nako hagati mu kibuga mugabo mukasera akaba ari umwe imbere bakaba ari abakinyi bakina nimero 2. Uno munsi Arsenal ibintu byo kubakira kuri nimero 8 nka Mikel Merino sivyikeneye bisanga bagomba gukina 4-2-3-1 Arsenal byanga bikunda Arsenal kaza muri 4-3-3 ibuzobibona bivaye na profile z'abakinyi ufise hagati mu kibuga. Aba defenseur bazokora akazi bazokwa frontana n'abataka ba equipe adverse kandi baba bari expose odisi yo kwankisa igitsinda umwanya n'umwanya. Mugabo no musi fata access entre mo Gabriel Magalhaes na William Saliba imbere ya ufise Thomas Partey na Declan Rice cyangwa umugabo azwi izina rya Declan Rice na Martin Zubimendi uraza ko butanze assurance hano nawo mwanya kuko ufata ikintu Arsenal ikirarondera mwana bitware Whiskey nico ko rondera muri Julian Timber ugomba kugira rapport offensive cyane gusumba ku defend mugiye bakene ko kwataka cyane kuko equipe zose no muzi ugenda urabe ziriko ziravyaza umusara abakinya bakina ku nimero 2 na 3. Ibi ni bimwe mu bintu bituma mbona ngo Barcelona buri iyi season aho yabaye nziza yiza kubivisa abakinyi bakina muri no style ya Alejandro Balde kuri 2 na 3 nkuko Paris Saint-Germain vise Mendes na Hakimi. Barcelona musaro wabo ari kurenga ubafise no munsi. Rero na equipe ya Arsenal igomba kuba yari Berto umugabo yitwa Julian Timber na Merzire Whiskey bakaduga gufasha offensivement mugabo kabuzi kufisa abakasere babiri bashobora gukombla ama video bakinyi mugihe baduye cyangwa bashobora kugira ama couverture none ukisanga chaque fois l'adversaire afashe umupira kwa Arsenal ADN yabo barawugumana adversaire ariko arakina na Arsenal benshi bashoboka ugomba gukina na Arsenal wowe urondera ibaro gusumba kuyikina nimba Arsenal kuri jibaro egare uko ingufu z'umu adversaire izoba gukina umupira unyariko novuga ngo guprofita ama counter attack. Iyo rero uri kurakina equipe zigomba guprofita ama counter attack ugomba kufisa abakinyi bari for mu ma transition ama couverture y'abakinyi baduze ibaze rero counter attack wisanze ufise abakinyi babiri Declan Rice Martin Zubimendi ugaca wongerako Gabriel Magalhaes ndetse n'umugabo yitwa William Saliba shaka mu batake muri batatu biroroshe kaba bakinyi bakwa ku mupira mugabo nubu ufise Declan Rice yaduze Declan Rice akaba ari karakena na Mikel Merino c'est probablement ko na Merino yaduze no kuvuga ngo a chaque fois uzisanga uri kuri frontana abataka babiri ba equipe adverse batatse defense yawe y'abakinyi babiri kandi umwagize couverture ubundi abari presque nire imbere yabo bakinyi. Arsenal yakene Martin Zubimendi cyane byanga bikundi tanose Zubimendi n'ubundi tegeza kondera umukinyi do profile ngiyi nuko bipanze kuri equipe yitwa Arsenal mugiye muri Man City bo ngo witwa Tijani Legenders muri equipe ya Milan AC bigaragara ngo kumwe ko no mugabo ashira ko ari mu basoro witwa Pep Guardiola prefera cyane muri equipe ya Manchester City mu mwakuza. Erega abantu bikorera ibyabo batuje cyane hari abantu bikorera ibyabo batuje kandi ukabona ko vyakunze ndiko none equipe zo ku mugabane w'Uburayi zirabaye utarabona Tijani Legenders nimba Liverpool no musi muri mediane yuzuye yivite Dominic Szoboszlai kavise McAllister kavise Ryan Gravenberch kavise Harvey Elliott kavise Curtis Jones equipe zifise ibibazo by'aba nimero 8 na nimero 10 umukinyi nka Tijani Legenders equipe ziko zirarabaye. Chelsea muri mediane iruzuye Liverpool muri mediane iruzuye mugabo Man City turabona kuno munsi irakeneye gusubiriza Mateo Kovacic na Ilkay Gundogan. Izi equipe nono hagati mu kibuga cyangwa izi equipe ziriko kuko no mediateur de classe mondiale no munsi ashobora gukina kandi ashobora gutsinda ashobora gutanga ama assist. Reka rero nigarukire kuri Man City Kenneth Tijani Legenders wa equipe ya AC Milan nka choice nziza Ilkay Gundogan kandi araza kuba yinjanye profile sombi yo Gundogan yinjanye avuye kwa Dortmund.
sivyo ko tout simplement yinjiye avuye mu higanwa novuga ngo ryari rifise poids par rapport yiganwa rya Itali Serie A y'uno munsi mugabo uravye profile ya Tijani Legendas y'uno munsi n'uburyo equipe yinjije Gundogan muri biriya bihe ni presque profile zimwe kandi umunsi ugiye kuraba equipe n'ivyo yarinje Nico Gonzalez mugabo n'umwana gikeneye gukora cyane kugira ngo agire experience umugabo wazwi izina rya Rodrigo Cascante araza kuba yagarutse mugabo eske nyuma ya Ripti Dergama Croise ntibiza gufata umwanya kugira ngo usubire uronke Rodrigo Cascante mwiza nunamuronka ntibiza gusaba kumuproteger cyangwa se kumukingira mu kumururira mu nkino zigiye zitandukanye noneho Mediane baraza gusanga equipe ya Man City basigaranye ba mediateur bande usoye Kovacic na Gundo ntusigaranye Rodrigo Cascante n'uno mwana muto yitwa Nico Gonzalez Petit na Phil Foden ashobora gukina hagati mugabo turabona ko equipe iri muri zuguru irondera gusubiriza umugabo witwa Kevin De Bruyne we biri officiel kagomba gende none Kevin De Bruyne yabayagiye dufatiye asubiriwe na Florian Wirtz ibaze Mediane mo Rodrigo Cascante Tijani Legendas na Florian Wirtz cyangwa ibaze Mediane yawe irimo Rodrigo Cascante Nico Gonzalez Florian Wirtz Tijani Legendas Phil Foden na bose bashobora gukina muri Mediane equipe irabisubiye muri vya bihe vyaho yashobora kubitunze Bernardo Silva ikamutungana na Riyad Mahrez ikamutungana na Phil Foden igatunga Gundogan na Rodrigo Cascante na Kevin De Bruyne kandi bose bakibasha nyamara equipe ariko arayipanga umugabo witwa Pep Guardiola erega nakubwiye Pep Guardiola nayo babwiye ku munsi w'ejo izire critère yakoze mu kwezi kwa mbere ni nyinshi paraporo izagomba gukora umuci erega muci umugabo akeneye abakinyi batarenze babiri cyangwa batatu ukaronka umediateur twa Tijani Legendas Mediane yawe iruzuye cyane ufise Cascante za kuba yagarutse ukatunga rigana na Foden ashoka hagati mu kibuga ukaronka umunyegori asubirira Ederson Morales erega nibo bakinyi mbona City kene umunyegori ikenera umukinyi hagati mu kibuga erega nk'ubu jewe na kumusuji na kubitiye ahantu usanga bari kwa propose 11 ba City beza mu gihe yoba abakinyi bose yifuza abinjije ibaze nk'ubu yinjije nka Rodrigo Goz ufise mwizamu peut-être Diego Costa amuzanye mugabo kandi ko ndaraba eske Rodrigo Goz arashobora kwinjira winjije na Florian Wirtz ugaca winzara Tijani Legendas biragoye bivuze ngo na alternative mugabo hariho kwiyumvira rero bizo bimeze gute ariko dans un moment bien déterminé twamaze kumenya ati Man City injije naka uko Rodrigo nk'ubu yinjiye ibaze Mediane ya Foden Cascante na Legendas uno munsi Rodrigo acinjira nko muri Man City ndamubona bamukinisha bamfu cyane ku nimero 11 kugira ngo bahe Liberté Marmoush agaruka kina nka nimero 10 ko Marmoush ashobora kina nka nimero 10 cyangwa gakina muri double attack ariko muri witwa Erling Brotherland bivuze ngo Rodrigo Goz acinja solution ku nimero 10 irabonetse mugabo kinja Florian Wirtz aza kukina nimero 10 Marmoush akini bubamfu kuko doko bigaragara ko yatakaje kibanza cya Grealish wewe simona kakiri muri projet ya Manchester City mugabo uyu mugabo ari karubaka equipe nkuko bivuze iyo kipe ikinza ni buri munyegori nabandi bakinyi nka babiri umwe ashobora kukina hagati n'undi ashobora gufasha mu busatirize arabasubiye kugira equipe ya Man City twari dufise muri saison 3 ziyeze il suffit tout simplement ko iyi equipe ye profile washaka abakinyi bagakina ibyo ashaka jono doute kwa kubushobozi bwa Marmoush umwanya muto ndamubonye kuva yinjiye mu kwezi kwa mbere impeccable umwana yitwa Savio Moreira d'Oliveira impeccable kuva yinjiye bamukoreje vyinshi ariko no mukinyi mwiza Phil Foden zanzwe tumuzi yagize bouleversement zo kuduga manuka agira gute ibihe Man City ariko iracamo bikagenda bigira gute bigorana mugabo utunze Phil Foden ukamutungana na Savio Moreira kuri post imwe ugatunga Florian Wirtz ugatunga Omar Marmoush asanga ikibanza na Doku ariko nawe ashobora gukina nka nimero 10 akaza kuba yosubirira Florian Wirtz rimwe na rimwe ugatunga Tijani Legendas na Nico Gonzalez n'umugabo bita n'uyu mugabo witwa Rodrigo Cascante Man City rabibuziki peut-être muri défense A4 ku nimero 2 bazohengeka byanka bikunda kuko City abakinyi bose bafite muri défense benshi n'abaxial ikondo nabarikore wisi ibintu gakina nkabona kumenga bizova bitagahira ko kabaka legendary ku nimero 2 yazane witwa Kusanov ni mu axial aba Victor Reis uzina axial mugabo City nabonye ari bisanzwe nimba no musi umugabo azwi izina rya uyu mugabo w'umunyatiriki w'umunya Croatia Gvardiol none izi sezo zibiri zibakinyego nimero 3 hari cyo City yabuze ekada kandi nano bigaragara ko amayigo menshi turongera kandi tumone ku nimero 3 reka tumone ku nimero 3 Josko Gvardiol rungika umugabo yitwa Victor Reis tutarabona cyangwa umugabo yitwa Abdelkadir Kusanov umuhenge kari ku nimero 2 muri axe centrale n'ubundi Ruben Diaz aracayoboye Ruben Diaz mwasosiye kumwe mu bazo wabasigaye urovise equipe nziza ko equipe biragaragara ko Nathan Ake nubwo akihabaye numwe makinyi bakarigwa n'imvune ariko kandi bigaragara ko yari yarafitinze muri projet ya City ku bwa Pep Guardiola ko je nemeza ko Manu Akanji ugwega fisa zoshimira Pep Guardiola cyane gusumba Borussia Dortmund
wibuke ko John Stones aracari nubwo imvune zimukarira mugabo no mu makesho kina day match ukabona kari muri philosophy ya Man City wibuke ko Nathan Ake kumbure na wazosoka erega Kai Walker agiye kugaruka cyane kontra na City kipe y'isi Milan ibona ko kumugura burundu biko biragorana nuko rero ipanze kuri ekipe ya Manchester City dusiganye iminota igera kuri 4 gusa ico tworangiriza ko nuko abantu bamenya ko ubutungane bwo guca Espagne burya bwuguruye dossier ya kuri Asensio kuri bimwe bigera kumuvugwa ko ashobora kuba yara arekuye amama masanamu y'ibitera Sony ubutungane bwo mu gihugu ca Espagne bishobora kuba bwuguruye dossier yo gutangura kumukora ko amatohoza ariko baramubwiye ati tuza bamubwiye ati tuza azokurikirana twe turi Real Madrid ko bipanze mugihe birumvikana rero ko 11 bagiye no gutangura mu kigo rwa equipe yitwa Mallorca witwa Leo Romano ariko no witwa Matteo John witwa Valentino witwa Alailo witwa Copte witwa Tony Lato witwa Sam witwa Antonio Sanchez witwa Darda witwa Lalin ndetse no witwa Morki bagiye gutangura Vedat Moriki mu kibuga kwa rande rwa equipe yitwa Real Mallorca mugihe kuri classement FIFA no mu Burundi bwamaze bwaje gukunda 40 ariko kandi bakaba bagiye gukina na match zigera kuri 2 za amical bakirana igihugu ca Guinea Bissau cijana na 28 kuri classement ndetse n'igihugu ca Mauritania cijana na 10 kuri classement n'imikino rero gera kuri 2 nkuko imaze kuba officiel izokinirwa mu gihugu ca Maroc abana ko equipe serikira gigamba mu rugamba izobirikira kinare ku magenekerezo ya 5 kwezi kwa 6 na equipe yitwa Guinea Bissau ndetse n'igenekerezo ya 10 kwezi kwa 6 na equipe yitwa Mauritania match zigera kuri 2 zose za amical reka cha Maroc reka ngene nanabwiye abantu ko mu bigezweho buri equipe ngo ya Juventus irabona cyane ko izogaruka mu bihe vyayo vyiza yahozemwo mu gihe bironse umenyereza Antonio Conte uno musari kumwe na equipe ya Napoli ariko kandi ku rundi ruhande buri ngo equipe ya Real Betis biteguye guprojecta canke kwereka abantu match ya final ya Conference League Champions League competition amazokina na equipe squeeze ya Chelsea bakayiprojecta muri stade yabo kwinjira zoba ara mayero 2 rumvikana ko ja kuraba match ya Real Betis bazoba ariko arakinariya mu gihugu ca Pologne ya finale igenekerezo ya 28 kwezi kwa 5 uri umufana wa Betis cyangwa wegereye ikibuga Estadio Benito Villamarín usaba kuri amayero 2 ukinja muri stade ukaraba match stade basozo bakirira bazoba bayiproject bivuze ngo utazoba yagiye hari bakira bazoba bamaze guprojecta inkuru ikomeye cyane muri kano kanya nuko nkuko bivugwa n'ikinyamakuru ka Denacer equipe ya Madrid ngo bamaze kuba bahuza mu bijanye no gusinyisha no musore azwi izina rya Dean Huijsen turaza ko tubyinjamo ku munsi w'ejo mugihe kandi witwa Eric Dyer kipe yitwa Monaco imaze kwitangaza ko yashitse muri kipe ya Monaco mu Jean Libre ya nyuma yuko azwasize kipe ya Bayern Dominique gushika muri 2028 nuko ipanze mu makuru menshi yari ko no mugoroba Ngende tugiye abantu yuko gusa twari kumana na Len Boot Africa Company mu bikoresho bimeze neza cyane byo gushona umuteri wese